Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose ku isi yose. Ndashimiye Imana data wa twese ahoraho asuye kutugirira ubu buntu bukomeye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Imana ishimwe. Murakomeye. Imana nibaha umugisha natwe turakomeye turashima Imana. Hanyuma uyu munsi numva mu mutima wanje ngomba kuganira namwe bakunzi kwijambo riri mu mutima wanje, ijambo rimaze iminsi numva rinyigishije cyane, nkumva yuko nanje byoba ari byiza kugira ngo ndasangire na bene data. Muri no rugendo turimwo nugukomezanya, nugufatanya amaboko kugira ngo bikunde turangize kino kiyaya amahoro. Rero ku batanzi nitwa Françoise Habonayo, nkunda Imana kandi nkayikorera. Ndi umuvyeyi mfise urugo, Imana nishimwe, mfise umugabo n'abana, data nahabwa icubahiro. Hanyuma ijambo nagomba kutuganirako ni ijambo rivuga ngo mbega ibyo ukora ubitumwa n'iki? Ibyo ukora ubitumwa n'iki? Aha ndiko ndabwira umuntu wese ariko arakora. Iyo umuntu akora hariho ibituma bibiri. Hariho ibituma bibiri. Ica mbere hariho ikigutuma ukora ico kintu. Niko ko navuga ni pourquoi tu fais ça? Canke urashaka kuvuga uti je fais ça parce que ndabikora kubera iki? Iki nico kintu ndabikora. Hanyuma hakabaho n'ikindi kibazo kivuga kiti intego ufise ni iyihe? Sinzi ko numva nisobanuye neza. Hariho ikigutuma ukora ico gikorwa, utangura ico gikorwa. Hakabaho n'ikindi gituma ufise intego ki? Ushaka gushika kuki? Kubumva igiswedwa basi nkoresheje imvugo y'igiswedwa novuga ni unleadening y'ico kintu ni inki. Hanyuma molete yayo ni iyihe? Nukuvuga ngo ni iki kiguteye gukora ico kintu, hanyuma ugomba gushika kuki? Imana nishimwe. Tushimikije ijambo ry'Imana riri muri Matayo gice c'10 hariya ku murongo wa 40 gushika 42. Turasangaho amajambo y'Imana avuga ku vyerekeye ibikorwa. Reka nsome mfise igitabo cy'igifaransa hano. Avuga ngo quiconque vous accueille m'accueille, quiconque m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Kuri 41. Celui qui accueille un prophète de Dieu parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille un homme fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits, de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Mu Kirundi muravyumva neza, bafise Kirundi muriko murankurikira mu gitabo cyanyu cy'ikirundi, haravuga ngo ufasha umuntu canke uwakira umuntu kubera yuko ari umuntu w'Imana, canke ukakira umushitsi wawe ukamuha amazi ukamuzimana kubera yuko ari umukozi w'Imana, kubera yuko ari umuvugisha w'Imana, kubera yuko ari umuntu w'Imana, aho ubikoze ico umuhaye kubera yuko ari umukozi w'Imana, uzogihererwa impera. Ngombye kuvuga iki? Ngombye kuvuga ngo uyo muntu umwakiriye kubera ari umuntu w'Imana, umuhaye indaro kubera uzi neza ko ari umukozi w'Imana. Aho rero ndiko ndavuga nti vya bindi ivyo ukora mbega ubikora kubera iki? Aho turumvikanye ku kintu novuga nti intego iguteye donc kubera iki ubikoze? Parce que uyu ni umuntu w'Imana. Imana ishimwe. Hari ikindi gikorwa umuntu akora
afise intumbero y'ico agomba gushikako. Nk'akarorero, hariho ijambo muri Bibiliya rivuga umuntu yabonye itongo, iryo tongo ngo rikaba ririmwo izahabu, ngo aca ashora ivyo afise vyose, arashora ivyiwe vyose kugira ngo agende kugura rya tongo. Yesu nashimwe. Urumva uwo mubona ariko arashora inka ziwe yari afise, uwo mubona ariko arashora imodoka yagendesha, uwo mubona ariko aradandaza inzu yiwe yabamwo, yavuga ati mbe wasaze. Ariko mu rundi ruhande avuga ati nimundeke, jewe ndafise ico ngomba gukora. Ikibazo canje weho mwene data nkunda, ivyo uriko urakora ubitumwa n'iki? Ufise intego ki? Ivyo bintu uriko urakora ubitumwa n'iki? Ico dukwiye kwitwararika bene data, dukwiye kwitwararika gukorera ibintu bifise intego z'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana nibwo budahomba. Ubwami bw'Imana niho hariho sekirite yose yuzuye. Imana idufashe. Wewe uriko urakora, uriko uravugira Imana uyu munsi, mbega ufise intumbero ki? Mbega ubitumwa n'iki? Rega bene data, hariho uwundi muntu yavuze ati ivyera vyose s'amata. Ivyera vyose s'amata. Umuntu kubona ariko aravugira Imana, kubona ariko aravuga Yesu, wo kwibaza ngo uyo muntu n'umuntu yarakijijwe, uwo muntu n'umuntu w'Imana, uwo muntu n'umuntu eka wumva nyine umenga n'umuntu w'Imana, ariko mu mutima wiwe arabizi. Mwene data, intumbero gutera gukora ivyo bintu niki? Aha ntitwirengagiza yuko hariho abantu benshi bariko barugurura amasengero badafise umutwaro w'abahona, oya, ariko baviza yuko hari ibigira cumi, hari imperezwa. Urumva ivyo ninde yobimenya atari umutima wiwe? Hariho abandi birirwa baragenda guprofetiza, bakagenda mu mazu y'abantu, mwene data reka ndagusengere, afise mu mutima bit yo kuvuga ngo ninashika yo ngasenga uriya muntu arahava ntekerera, arahava mpa amafaranga, arahava agira gutya. Nshuti nkunda uri kurankurikira, turashimira Imana data wa twese iyo dukorera, kubera yuko iyo isobanukiwe umutima w'umuntu wese. Imiyoyo irasobanukiwe uwo mwete ufise, ikiwumotiva n'igiki. Uwo mwete ufise mbega nuko wahamagawe n'Imana, uri kuravuga uti reka nyarutse nkore nkuko data yabimbwiye, ntazohava adasanga ntaraheza. Mbega uwo mwete ufise ni umwete nyabaki? Mbega wifuza iki muri ivyo bintu vyawe? Ikibazo canje yari ngo mbega ivyo ukora ubiterwa n'iki? Nshuti yanje, niwiyishure mu mutima, kuko ni wewe womenya igituma uriko urabikora. Ufise intego ya Kristo, Imana yera niguha umugisha, niguhezagire, kuko abakorera umwami bose mu kuri no mu kugororoka bazohembwa impera na data. Kandi si ivyo gusa, niba umuntu akora yiyejeje, akora mu kuri, azohabwa impera kwinjira mu bwami bwa data. Ariko uwundi muntu afise iyindi ntego iyo ariyo yose, bene data, aho umuntu akwiye kuhagabira, kuko Satani ntibimutera isoni kuvuga Yesu. Satani oya, arafise abakoresha bari mu masengero buzuyeyo, arafise abakoresha bari hanze, arafise abakoresha bari mu masengero. Nico gituma bene data dukwiye kurushirizaho kwegera Imana no gusenga cane, kugira ngo umuntu wese akorere Imana mu kuri. Imana ishimwe. Hari irindi jambo nasomye mu migani rivuga ngo inda y'umuntu niyimutera gukora. Urashaka gukora cyane kubera yuko ugomba kurya, urashaka gukora cyane kubera yuko wifuza ibyo ufise. Inda yawe ikagutera kugira umwete wo gukora. None rero tusubire
umuntu wese arabe iyo motivation afise icimvako. Hari uwundi muntu ashobora kuvuga ngo reka nkore, ugakora mu gatondo, ugakora umwanya wose kugira ngo wereke pasiteri yuko wewe uri angaje, wereke pasiteri yuko wewe uri umunyamwete kurusha naka, wereke uriya muntu ko wewe bimeze uku nuku nuku. Mwene data, nshuti y'umusaraba, intego yose yo bigutuma gukora atari intego ya Kristo, aho hose uri gukorera ubusa. Ndakubwira ngo usuzume ibikorwa byawe, usuzume uwo mwete icyo urimwo, uwo mwete uri mu biki. Numvise intahe y'umuntu yariko arashinga intahe, numva birambabaje cyane, avuga ko ngo yagiye kugwishwa n'umukozi w'Imana akomeye cyane, ngo yari umukozi w'Imana akomeye vraiment, ariko ngo uwo muntu yaraye iwabo, yaraye aramugora ijoro ryose. Uwo muntu ariko arabishinga intahe, ndatanga ndavuga none ninde wo kwizigirwa uyu munsi? Ninde wovuga uti uyu muntu ni umukozi w'Imana, reka ndamwikonfiye ko? Ninde? Asate? Akora gute? Ko aba bantu bariko barahemuka uyu munsi usanga bavuga mu ndimi, bariko barahemuka uyu munsi usanga bakora ibikorwa nk'ibyo nyine abandi bose bavugira Imana bakora. Ariko bene data, jambo ry'Imana ryaravuze ngo tubireke bikurane. Nukuri Yesu azoza gusobanura impene mu ntama. Vy'ukuri Yesu Kristo wewe arazi abantu. Nasomye irindi jambo ryantangaje, ngo Yesu yariko arigisha, hanyuma ngo abantu ngo benshi baramwizera, hanyuma ngo asobanukirwa mu mitima yabo ivyabo. Yesu aravuga ngo nico gituma ngo ntagomba bambwira iby'abantu, ngo kuko ubwiwe asobanukiwe abantu abaribo. Ndatangara ntiyo Mana we, ese ibyaha twama dukora turiko turavuga ngo urazi naka ngenda ari umukristo, naka n'umuntu w'Imana, naka. Mwene data, niwitekerereze, ureke gushingira intahe umuntu kubera yuko utamumenya. Ibyaha bikorerwa mu mutima kandi aranyegeza, ntuzopfa wabimenye. Rero reka twirinde ibyaha bimwe bimwe, ibyaha byo gushingira intahe y'abantu byo tutazi. Ni by'ukuri urashaka gushingira intahe naka kuko wabonye ameze neza, yavuze ijambo ry'Imana, yakweretse urukundo, yakoze ibikorwa by'ubuntu, yakoze biriya na biriya, yagize neza, ariko inyuma yaho urabizi intego yamutumye akora biriya. Urabizi mwene data, urabizi ibyo akora mu mutima wiwe. Nureke gushinga intahe rero y'umuntu, kuko Yesu yabitubujije, yavuze ngo kuko ubwiwe azi abantu. Nuko Imana idufashe twirinde mu buryo bwose, twirinde kabisa, wirinde mu mutima wawe mwene data, ukora ibikorwa by'Imana ari uko ufise ishaka ry'Imana, ufasha abantu b'Imana ari uko ukunda Imana. Haleluya. Kuko niwafasha abantu b'Imana kubera yuko ukunze Imana, nukuri data azoguhera. Umuntu niwamufasha kubw'intego ya data, uzoba uri kugira neza. Uzoba uri kugira neza. Aha twibutse yuko hariho n'abandi bafasha abandi kubw'izindi ntego. Hariho abandi bafasha abantu kubw'izindi ntego, ariko data wo mwijuru adutabare, turushirizeho bene data kugira urukundo rw'Imana. Nitwarushirizaho kugira urukundo rw'Imana, tuzorushirizaho no gukunda bene data abandi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngaha muri Matayo 10:42 ngo ndababwiza ukuri ngo umuntu azoha igikombe c'amazi akanye ku muntu w'umuntu w'Imana kubera yuko ari umuntu w'Imana. Kubera yuko ari umuntu w'Imana, uyo ngo azohabwa impera. Yesu nashimwe. Reka dukunde Yesu, dukunde n'abakozi b'Imana. Reka dukunde Yesu, dukunde no kumukorera. Reka dukunde Yesu, iba ari intego ya mbere idutuma tuba motive yo gukorera Imana.
Yesu nashimwe. Vyo kubera iki kutabukunda Imana ariko kandi ukayikorera? Vyo kumarira iki kuba utejejwe mu mutima wawe ariko ukavugira Imana? Bene data, tugeze mu gihe dukwiye gukuraho uburyarya, tugakuraho inzira zose zigoramanze, tukagorora inzira zacu kuko Kristo Yesu agira aze. Hari irindi jambo ryanezereye rya ba basore batatu, Meshaki na Shadraka na Abedenego, banse gufukamira ca gishushanyo umwami Nebukadineza yari yashinze. Ryari itegeko ryafata abantu bose bo mu gihugu cyose yari atwaye. Hanyuma agera ko abo bantu nyene bose ngo bunama bakacunamira, ariko abo basore batatu baravuga ati biragahera, ntidushobora. Barabagerageje, barabashira umwami arongera arabavugisha ati hinge basubire babigire namwe muname, ariko baravuga ati oya mugenzi, Imana yacu ntitwohirahira ngo tubikore ivyo bintu, kuko bari baramenye ijambo ry'Imana, bari baramenye ko Imana yonyene niyo yo gufukamirwa, bari barasomye kandi barizeye yuko Imana yo mwijuru ariyo yonyene. Biranditse ngo ntihagire izindi mana dufukamira. Yesu nashimwe. Rero nabo bakora kiriya kintu bakoze, niki cabatuma batabikora? Dusuye muri rya jambo rivuga ngo niki kigutuma ivyo ukora ubitumwa niki? Aba basore batatu niki catumye badafukamira kiriya gishushanyo? Icabitumye hariho irindi jambo ryababuza. Ijambo rivuga ngo ntimugafukamira ibishushanyo, ngo ntimugafukamira izindi mana. Hariho icyabituma rero batakora biriya. Haleluya, Yesu nashimwe. Mbega wehoho, niki kigutuma utaja mu busambanyi nk'abandi? Niki gituma ugumana inzara kandi abandi bariko bariba hariya muri biriya na biriya? Nuko hariho ico wamenye. Yesu nashimwe. Nanje ndakubaza inshuti yanje, ivyo ukora uko bisa ubitumwa niki? Urabe ko intego igutuma gukora ibyo bikorwa byawe ari intego y'umwami Yesu. Haleluya. Abakorera Imana bazohembwa, abihanganye Yesu azobahemba. Uko kwihangana kwawe hariho motivation yayo, hariho ikibitumye. Hanyuma data wa twese wo mwijuru ashishikare kudufasha, ashishikare kuturamira, ashishikare kudukomeza, nkuko yabanye na ba Daniyeli muri rwagobo, hamwe muri wa muriro, akabitangira akabana nabo muri wa muriro, kuko bamwemangiye. Nawewe niko Kristo Yesu azobana nawe niwamwemangira. Ntutinye kumwemangira ngo none hasohotse itegeko rivuga uko, urumva twese tubwiza kuryumvira. Nshuti nkunda, abo bose muri kumwe suko bose muzojana mwijuru. Wewe raba ku giti cawe, urabe n'ico ufise muri wewe. Urabe ico ufise, hanyuma umwami Yesu agufashe. Dukomezanye muri aya majambo. Imana yabanye na ba Daniyeli niyo iri kumwe natwe uyu munsi. Imana yabanye n'abayubaha bayo ba mbere, niko natwe ibana natwe uyu munsi. Ico bikoze dusabwa kuyubaha no kuyerekana aho turi hose, tukayishingira intahe, ntidutinye nkuko abo basore batatinye. Byari gushika bakavuga bati mwami none rero nta kundi we urabibona, nuko nyene nta kundi si twebwe. Ariko barashinze intahe bavuga ati naba ari ugupfa none hari utazopfa, utinyira iki mwene data? Ntugatinye gushinga intahe Yesu ngo barakwica, bareke bakwice. None nibakusigaza hoho hirya ejo ntuzopfa. Reka guma muri Kristo Yesu neza, umwemangire neza. Yesu yaravuze ngo uzotinya kunyemangira mu maso y'abantu ngo nanje nzotinya kumwemanga imbere ya data. Uravyumva? Ariko ni wamwemanga abantu bakabibona ko wamwemanze, na data we na Yesu Kristo azokwemanga imbere ya data. Azogushingira intahe, azokuvugira. Haleluya. Ngo ariko ni watinya, umvira ijambo ngene riteye ubwoba, ngo ariko ni watinya ngo nawe azotinya. Ntibizokunda ko nabakuvugira kuko nawe ntiwamuvugiye. Imana idutabare. Iryo jambo turisoma hajya anye muri Matthieu 10
ku murongo wa 32 na 33. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Niwumva nguzokwanka uzotinya kumwatura imbere y'abantu ngo nawe azotinya kumwatura imbere ya data. Nuko rero bene data nkunda, tugire umutima wo gukunda Imana, tugire umutima w'Imana aba ari butumotiva gukorera Imana, kandi kuzohabwa ingororano, kuzohabwa ibyiza twasezeraniwe bidutere kwihanganira amageragezwa turimwo. Niho ca kibazo ndakubwira nti none ibyo ukora ubitumwa n'iki? Kubera iki uri kurihangana muri minsi? Kubera iki uri uracunagurwa kandi hari ukundi kuntu wari ukwiye kubigenza? Mbega nawe nuko witeze kuzohabwa ubugingo budashira? Nuko wifuza kuzogororerwa na data? Yesu nagufashe urabe usuzume intego canke ikigutuma ivyo bikorwa uri kurakora. Nuko Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Yari Françoise Habonayo mwariko muravugana. Inomero za telefone ni +46 768 0046. Imana data ibahezagire. Sinzi ko navuze neza izo nomero, +46 768 006546. Kandi ishene tuvugirako ni ishene y'ubutumwa bwiza. Muduhamagare nimba mufise intahe mubura ko zofasha bene data bandi, tuzobafasha kuzishira ahabona abantu bafashwe bizera Imana. Imana ibaha umugisha. Amen.